bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza ndabahaye mwiriwe kuri uno munsi mu kiganiro ncira gace turamutse tugira ikiganiro kubijanye n'umunsi mukuru w'abakundanye umunsi bita Saint Valentin abandi bakawita Saint Valentine's Day mu Congereza. Rero natumiye abatumire batandukanye kugira ngo duhanahane ivyiyumviro twongere dusigurire abarundi n'abandi bashobora kumva ikirundi insiguro inkomoko n'inyifato abantu bakwiye kugira kuri uwo munsi. Ntarandiriye nagomba mpereza ikaze abatumire nongere ndabashimire kubona bashoboye kwitaba ku butumire bwa radio televiziyo Burundi bwiza. Je ndiko ndabashikiriza ikiganiro nitwa Bakanibona Isahake, hanyuma abatumire nabo nkaba ndabahaye akanya kugira ngo bidondore bampereye ku mukurambere ari ngaha iruhande yanje. Ego urakoze cyane nyakugira Imana. Jewe nitwa Gapero Nazer Benigne. Nazer Benigne uca wumva ati none umugabo yitiranwa n'umugore. Yego tuyitiranwa kubera isakramento ry'ukwabirana ryatumye ritugira umwe. Ego murakoze kubikaze muri kiganiro. Murakoze cyane. Ego na jewe nitwa Nyarushatsi Benigne Nazer. Nkuko yarabivuze twaciye tubumwe. Murakoze cyane nivyo cyane urukundo isakramento ryo kwabirana rigira abantu babiri bahora ari babiri bagacika umwe. Bagacika umwe mu mutima no mu mubiri. Ego iburyo bwanje naho hariho undi muntu w'umusore mbona se bari vyo mu murugo basore. Ego ndi umusore kweri asha. Musere batere akwije zango. Musere batere akwije zango bameze gute. Aba ageze mu myaka yo kuzokwiyumvira kubaka amaze kuvyimvamo yuko ariko haragira akashinga urugo mba bamusere batereye yemeye. Murakoze. Hanyuma nagomba ndabasabe mwidondora ariko baradukurikirana kuri RTBB. Ku mazina nitwa Ndatimana Shadrack, ariko kubera tumwe dukorwa sanze nkora twa misi yose bakunda kunyita Shashi Romantique, nkaba ndumenyesha makuru kuri Bishop TV. Murakoze cyane. Bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza, ubu rero tugomba twinjire mu kiganiro nyamukuru aho tuza kuganira kubijanye n'umunsi mukuru w'abakundanye, umunsi mukuru w'urukundo, umunsi mukuru wa Saint Valentin. Ego namwe Shadrack nk'umusore umunsi mukuru wa Saint Valentin ni iki? Kuri jewe umunsi mukuru wa Saint Valentin ni umunsi wo kuganira mugahuza n'uwo mukundanye mugasangira ibihe vyiza, mvuga mukagira ibiyago vy'agaciro mu rukundo. Hanyuma rero uratubye ko umunsi wo kuganira mugahuza, none ivyo biganiro biba bimeze gute? Bibera he? Muri make aho bibera naho mamwe afite cyoza guhurira hanaha mu rukundo aho ikintu cyambere iyo mushaka kuyaga kemerera bahemeza nuko muganira ahantu muri nature, ahantu hari akayaga, ahantu hatekanye mushobora kuganira ata ibindi bintu byindi no kujya kwamambuti yaje mu barabara. Ego none nkamwebwe mwamenye ryari umunsi mukuru wa Saint Valentin, hanyuma mukumenya bababwiye ko umunsi mukuru wari bayiho gute? Uyu munsi mukuru mukumenya natangwe ndavyumva nyene babwiye ngo Saint Valentin kuva nkiri umwana mugabo sinashoboye kumenya neza na neza iyo byazananye, ariko ko umuntu agiye arakura agira utuntu tw'amarosheshe zurabaza ati mbega ibintu vyabaye gute vyatanguye gute. Urabona ko ubu vyoroshye no kurondera ibintu kuvyo nabonye ku mbuga kugira ngo umunsi mukuru wa Saint Valentin ushigweho. Hariho umwami yitwa Claudius, ico gihe hariho intambara yari yateye mu Baromani, acavuga ati kirazira yuko hasubira kuba ivyo guhereza amasakramento y'abubakana kubera hari mu ntambara. Asagira ati rero ugwaruka abahungu n'abakobwa mwese mubwirizwa kuja ku rugamba. Ariko mu nyuma rero haciye habone umupatiri yitwa Valentin, wewe yaciyaguma aza arabahezagira abantu mu kinyagiro kandi hariho umwami yari yabibujije. Rero mu nyuma uko vyakurikiye have baramumenya wo Valentin yuko ariko arahezagira abantu mu kinyagiro, bashobora mufata bacabwirane kumufunga.
bamaze kumufunga yarafashwe nabi ukuntu afatwa nabi ukuntu umugabo yaciye agira ikindi bavuga sinzi ko bari nk'ikosa cyangwa iki yaciye ajya mu rukundo n'umwana w'ucungera igibohero bamushyizemo rero yaciye aramurika udukete duto duto agashyira ko munsi ngo Tovalante agaca arungikana umuntu agiye hanze ariko mu nyuma cyo bayamenye yuko byagiye biragenda gutyo hama aca baramufata baca baramunyonga rero bamunyonze itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa umwaka w'amajana 270. Ego murakoze cyane kutubwira iyo nkomoko nagomba mbaze abubatse shike mu rugo kwa Gapeshu na Benigne kugira ngo natwe nabo batubwire ibijanye n'umunsi mukuru wa Saint Valentin. Ego murakoze nkuko bivuze burya bakunda kudutazira Gapeshu Benishu nukupe Gapeshu Benishu kubera mu butumwa twasanze abo twigisha bamwe batwita gutyo tuca turavyakira hanyuma nkuko uwo musore umwana wacu abivuze niko vyagenze umunsi mukuru wa Valentino mweranda hari henye nyene uwo mwami wo mu Baromani yitwa Claudius wa kabiri nyene yarakunda kuzara araza gutera ibindi bihugu hama rero kugira ngo agwize abasoda aca amera nk'uhagarika inuzeye ivy'urukundo urabona mu bisanzwe umuntu wese yaremewe urukundo twaremewe gukunda udakunda aba yihakanye Imana nawe rero uwo mwami aca arahagarika ivy'urukundo nta musore asubira gukundana n'umwigeme ko bohava baca bagira ubugeni kandi tugomba yuko abasore bose baja ku rugamba arahagarika ibintu vy'ubugeni abantu bakabona ko iyo ngingo ari guhohotera abantu umwami ariko arahohotera abantu mu nyuma rero haboneka uwo mupatiri yitwa Valentinus ariwe Valentin akazara hezagira ubugeni mu mpisho hanyuma rero umwami arabimenya rero baramufata baramufunga nk'uko yabivuze hanyuma barahava baramuca umutwe wanashaka yaranagize n'igitangaro arakiza umwana w'umwami uwo mwana w'umwami ngo yari impumyi hanyuma arabona ariko ibyo byose umwami arabirenga ko aramuca umutwe kubera ngo yarenze ibwirizwa ryiwe yuko zarahezagira inoze mariage ubugeni mu mpisho rero noze mu nyuma haje umupapa yitwa Alexandre wa gatandatu mu ntango hariho imigigwa y'urukundo bayihimbaza itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri iyo migigwa bakayihimbaza gute bayita Percale yavuye ku kigirwamana cyitwa Percus nyene hanyuma rero kuri uwo munsi umunsi wa 15 ruhuma 15 février barafata abagabo bari gusa bakirukanga inyuma y'abagore urumva ko ari kugira ngo umugore aza gufatwa abagore biruka baja mu ishamba nabo bakabakurikira n'intuze n'urusato rw'impene icyo bita mu Gifaransa rubuk bakabakurikira bari gusa bakagenda mu ishamba bafatiriye rumva ni ba rusato babakubita uca bumva nawe urakuze icyo babakubita hanyuma rero kuri uwo munsi hari abaca basama rero gutyo niho bavuga rero ko ari umunsi wo kugira ngo habe fertilité de la femme kurondoka none nk'uko yavuze abakiri bato babihimbaza ubwo nabo baba bagomba guca hirya n'ico isiguro uno munsi uwo munsi mukuru usigura bakagomba kuhimbaza nk'uko abo bapagani baguhimbaza nego numva kuri uwo munsi hari n'undi mugirwa w'abasore n'inkumi kugira ngo utombore bakagira tombora y'inkumi muzobana ndumva ko hari umunsi mukuru hamba reka dutereze turabishe umukenke kwa Benishu nawe tumubaze
nk'umukenyezi mu rugo uwo munsi mukuru wohimbazwa gute? Murakoze. Uyu munsi mukuru icya mbere na mbere icyo nashaka gutangura kubwira iyo misore n'inkumi ko bokwirinda ntibaze baraja kugira nk'ibyo abapagani bagira icyo gihe. Twebwe rero tuja tukawuhimbaza nk'uko umweranda Valentino wewe icyifuzo ciwe yashaka ati aho bakundana kandi yaca bahezagira abakubakana. Rero umunsi mukuru twe turawuhimbaza nk'abubatse Rukristo, turawuhimbaza nk'abubatse Rukristo abubakanye, turawuhimbaza tukaja hamwe n'umutware wanje hama tukaganira tukatwenga tugasangira mbere n'abana duca tukabashiraho muga tukababwira tuti mubimenye yuko nuwabakundana kandi bubakanye. Rero kuvuga yuko abatarubakana batari kuri guhimbaza uwo munsi mukuru. Oyasu ego abafiance nk'abamaze kubona gushinga byo kuri itariki bamaze kuganira hama bakumvuka bakavuga ati by'ukuri ni wewe tuzobana ubuzima bwanje bwose cyo bakavyemeranya nk'abo barashobora kuwuhimbaza. Bashobora guhimbaza gute none nk'abo bamaze gushinga itariki? Abo bamaze gushinga itariki nabo nyene kababera akaryo ko gushobora gukomeza urwo rukundo bakagenda bakayaga bakabandanya bashira uwo muvugano wabo urwo ruvugano rwabo bakabushira ku ngiro kugira ngo batinde bashike ku cy'umukama yabatore maze batinde bubakane Rukristo. Ego baravuga yuko mu guhimbaza uwo munsi mukuru bahana impano bagakoranira ibintu bitandukanye bituma berekana urwo rukundo. None umutama Gapeshu nkamwe mwubatse ni ikihe ikimenyetso umuntu yoha umukunzi wiwe kugira ngo amwereke yuko ariko arahimbaza uwo munsi wa Saint Valentin? Hajya urukundo rumeze nk'ipirawu. Ipirawu ngira ngo rurarungikwa gushiramo ibirungo. Urukundo rurashirwamo ibirungo. Abo bakanye natwe turahamagariwe gushiramo ivyo birungo. Urumva uwo munsi mukuru babita umunsi mukuru w'urukundo, la fête des amoureux canke w'abakundana, ukaba ugaragarirwa mu gutanga utwo dushugwe dutanga utundi dukado. Hanyuma impano hari n'umuzungu yitwa Gary Chapman yanditse igitabo cyitwa Les 5 langages de l'amour. Aravugamwo ibirungo vy'urukundo, kuvuga kuyaga neza, wa mushiri wanje, wa mwamikazi wanje, wa mubera rugo wanje, wa mwiza wanje, nawe ugitse ko nyita umutware, wa mutware wanje. Urumva rero udukado urashobora kumugurira umushwaro, si ibintu bizinze gutanga impano, umushwaro, ifurano nka jara kashwa kungura ifurano, ishesheti, utuntu nyene akantu gusa ikimenyetso. Murakoze cyane, tugaruke mu bakiri bato. Namwe niyihe mpano umukunzi muri iki gihe cyo guhimbaza uwo munsi mukuru, ariko dufatiye ku byo abakurambere batubwiye yuko ari umunsi mukuru uhimbazwa n'abamaze gushinga isango yo kubaka, atari babandi baba bakiriko barabeshana. Muri make icyo navuga nuko ugwaruka rucohava rujya mu byo gutanga ibintu byinshi nk'abubakanye. Ku bwanje cyo murana ko ahubwo uwo munsi cyo bikiyago hama mugasanga n'abantu tudiscuit n'abantu dushokora utuntu duto nta bintu by'imitahe yamusizemo, kubera ko Saint Valentin ko babivuze ahanini yihimbazwa n'abantu bari muri fiançailles bamaze ko baramaze kubona ko ariho urugendo rwo kubaka urugo ariko barategura. Rero nibo cyabaja kugura ibintu biremereye nuko bagitwa duto dusuguti, utubombo, dushokora bagasabikanya hama bakagira ikiyago cyo gutegura umuryango muri kazoza. Ego murakoze ko mbona uno munsi uru rugo rwa Gapeshu na Benishu bashajije cyane. Ubwo muri umwambaro ko mwambaye impuzu zisa ntaho byaba bihuriye no guhimbaza uyu munsi mukuru?
ego birahuriranye cyane mbere urya n'agashurwe kari mu muduga nakamuteguriye nakamuteguriye nkaha ni nk'uburyo mbere washaka bwo kwevanjiriza bwo kugira ngo abantu batahure ko umunsi mukuru wa Saint Valentin ari umunsi mukuru w'urukundo mu muryango ari umunsi mukuru w'abakundana mu kanyamuneza ariko tukaguma mu nzira y'Imana kuko biranditse mu ijambo ry'Imana yuko byose ndabirekuriwe ariko byose si kubimpa agaciro. Murakoze cyane yego. Hanyuma nk'ubuharuka inyigisho n'impanuro bariko baratanga abakurambere bubakanye uvyumvamwo iki, ukuyemo ikihe cigwa? Ikigwa ca mbere nkuyemo nuko nkwiye kuba nduri karategura kuzogira urugo rwiza muri kazoza. Nkuko bagira bavuga ati nukusabikanya nukuyaga. Ikigo maranyamukuru nuko nkugwaruka nka genda gwaruka noba ndiko ndategura kazoza neza kugira ngo urugo rwanje ruzogende neza. Urundi gwaruka nkawe muri uyu mwanya ruriko ruraja mu ibintazi ruvuga ko ruko ruhimbaza umunsi mukuru wa Saint Valentin na hekamo rutera nizihe mpanuro woro? Icambere nohereza impano nohereza gwaruka nuko bamwe nko umuntu umwanya bazi kari umwanya wo gukora bya ibindi byabo nyene bya ibindi bitanga n'urukundo mugabo atarigwo. Turafise itariki 14 z'uno munsi kwa kabiri ariko hari izindi tariki 14 z'ku 11 no kuvuga inyuma y'amezi 9. Hazoba hari nuko uyu munsi bashaka kujya mu bintu by'iwabo bishakiye bibuke ko hari ikindi kintu ushaka kubakurikirana nyuma y'amezi 9 rero ko bovyirinda kugira birinde ico kintu kibakurikira nyuma y'amezi 9 gusa. Ahanini yaco bico cyoza ubwa mbere kuko ndazi nk'aya masaha usanga bari muri bya bintu nyene byabo by'abantu babiri ko mushatse kuvuga gusaminda batifu nene bishoye muri ivyo by'imibonano mpuzabitsina nta zindi ngorane ubona bashobora gukurayo mu bahanura kugira ngo bavyirinde. Ingorane ya mbere nuko utakaza ubwizigwa mu muryango bwa mbere. Umaze kutakaza ubwizigwa mu muryango hariho ubundi nuvuga irindi bakwe uzobutakaje. Ego umupfasoni Benisho Benigne Nyarushatsi akaba ari n'umutambukanyi wa Nazer Gapesho. Murumvise ivyo gwaruka veje kuvuga ni izi mpanuro mu gwaruka ariko kugeza nabi kandi mu gufata nabi uwisiguro y'uwo munsi mukuru w'abakundana bita Saint Valentin. Yego murakoze nk'uko aje kubivuga ko yohanura ugwaruka bagenzi biwe byuko nivyo abana agwaruka rufata nabi bumvise ngo abakundana nabo bagaca baja ngo nabo barimo kandi bo gukundana niba navuga ati dukundane tuje gukundanire mu Mana bagire ubwere ntegeko bakwiye kuja hamwe bavuga ati tugende gusenga maze twumve ico umukama dushakako kuri uno munsi tumenye ico tuzohakura twumve ico umukama dushakako kuko barashobora no gusanga Imana yarabatoreye n'undi muhamagaro ariko bagiye muri ivyo ngo bagiye ngo barakundana ugasanga bagiye mu guhuza ibitsina barandurira ingwara ivyo vyose ugasanga utaye agateka kawe nkuko yagiye kubivuga n'ubwo imbere y'Imana ugasanga urishize mu bintu usanga bigiye kugira ingaruka mbi no mu nuze yawe mu mikurire yawe no mu bihe biri imbere. Byiza rero ahubwo boza bagahura bakayaga ati tugenda ahubwo gusenga mbere n'abatumiriye ahubwo n'abato barabijamwo banyaruke waje imisi yose muri foyer. Iyi tariki n'umunsi wa murimo inyigisho gose baragira n'indwi yawo hariwe nk'ubu ari indwi yawo hariwe Mweranda Valentino nabo barafise mu kibanza twebwe abubatse tuba dufise mu ikibanza abafakaye bose n'ugwaruka ese
donc abajene n'abakiri bato bose barafise umunsi kugira ngo umwe wese yumve icyo umukama amuhamagarira, ntatore gucajana na gongo nawe ngo ariko aratora uwo bakunda ntataragera. Ego murakoze cyane. Hanyuma nagomba mbaze Mutama Agapesho nawe mwebwe nk'umukurambere kandi muhimbaza umunsi mukuru w'abakundanye mu muryango, nagomba ndababaze nizihe impanuro mwoha abubakanye kubijanye no guhimbaza uwo munsi mukuru, kuko hari aho abantu bumva bavuga ngo hariho ngo aho bituma bitera impari mu miryango kubera umwe canke undi ataronse impano aha uwo bubakanye canke atashwe kuwuhimbaza nk'uko uwundi yifuza. Nizihe impanuro rero mwoha abubakanye mu bijanye no guhimbaza uwo munsi mukuru, kandi ni iyihe impanuro namwe mutekerera ugwaruka n'abandi bose bawuhimbaza ukutariko kugira ngo dushobore kuwuhimbaza mu buryo buhesha agaciro ikiremwa muntu kandi kubahiriza Imana yo yaremye urukundo ikarema n'umuryango. Yego urakoze. Jewe kububakanye nobabwira yuko si itegeko papa yashinze, mugabo yashizeho umunsi mukuru kugira ngo yibagize ivyo by'igishenzi, iyo minsi mikuru y'igishenzi, kandi yarahavuye yiribagirwa, bose baca begera umweranda Valentino. Rero kububakanye kuwuhimbaza nta gicumuro kirimo, kandi kudahuhimbaza nta gicumuro kirimo, gusa navuze yuko urukundo ruravomerwa. Ni nka kujya kwishurwe umuvomera, ni nka kujya kwipirawo udashizemo ibirungo utaryoha. Urukundo nago uradabura ko urukundo ruvyara akanyamuneza mu rugo. Ariko rero nk'abakenyezi n'abantu uko basanzwe baremye, burya hari ico bita uburere bw'umugabo n'umugore buratandukanye. Donc mu burere bw'umukenyezi n'abantu baryoherwa no kuronka utuntu, kuronka udukado, ibintu baryohera cyane. Antuka nk'umugabo ntiyoshika muhira amuzaniye nk'akantu akunda nk'agashokora nk'uko babivuze canke nk'agashugwe ngo umugore akamutera. Ndazi ko yobihimbarirwa cyane. Nk'iyi kanzu yambaye ejo nayimushiriye arahimbarwa cyane, none akakuryoherwa gute. Donc ndazi yuko urukundo rwaregongerekanye, nawe nyene yobishingira nta urukundo rwaregongerekanye. Donc na utwo tuntu ku bantu bubatse bituma urukundo rwongerekana, birongereza urukundo. Ubikoze birongereza urukundo. Nk'ubu umutaniye agacupa kubera afise nk'umwana yonka ukamutanira kakanta akunda, ukamushira ati sheri wanje nukuri ndazi yuko utashoboye kuva mu nzu kubera imitwaro yo mu rugo, akira akakantu uraryoherwa. Hanyuma ku basore nabo kugwaruka nabo, ya madamu yaheje kubivuga, ni vyiza yuko umusore akiri muto cyangwa umwigeme bogira ubwere ntegerwa, bakagira indagano y'ubwere ntegerwa. Yasobanukiwe neza iryo jambo ubwere ntegerwa bisigura iki? Ubwere ntegerwa ni nka chastité. Uragira uti jewe umusore tuzokubakana cyangwa umukobwa tuzobana, kuri urya munsi w'ubugeni narose uruhusha rw'Imana niho nzomwegera. Bisigura ko bogumye ibanga bakareka kuza bariyandagana zabatagahuzu ku wari we wese. Ego murakoze cyane. Naguma ashimire abariko baradukurikirana kuri radio televiziyo Burundi Bwiza, nongera nkingurukira cyane by'imva mutima aba batumire bemeye kureka ibikorwa byinshi barimwo bakaza kwifatanya natwe kugira ngo dushobore gushikiriza abadukurikira gutanga intererano kubijanye n'itunganywa n'ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'abakundana wa Saint Valentin. Ego nagomba musubire mu yidondore kugira ngo bamenye abo turiko turaganira. Ego nitwa twariko turaganira, nitwa Gapero Nazer Benigne, benshi banyita Tonto Gapeshu. Abantu bakanye nanjye nitwa Nyarushatsi Benigne Nazer, bakanyita Benisha. Nanjye nitwa Ndatimana Shadrack, ariko benshi banzi kugira Shashi Romantique, ndumenyesha makuru kuri Bishop TV. Murakoze cyane. Naje ko ndaremesha ikiganiro nitwa Bakanibona Isaac, kuri kamera akaba hariko Nata.
ego murayikoze mugira urukundo rwiza kwirikiza amabwirizwa y'Imana n'imico myiza y'abarundi murakoze murakoze namwe